Turi ku munsi wa gatanu igerekezo rya mbere rusa mu mwaka wa 2020 umunsi mpuzamakungu hariwe akazi n'abakozi sangwe kazi mwese muriko muradukurikira murano makuru twabateguriye hagize na zimwe nkuru zikurikira mu ijambo ryarayishikirijwe abarundi n'umukuru w'igihugu ku munsi wahariwe akazi n'abakozi Petero Nkurunziza yemeza ko ingingo zo gukingikiza ca coronavirus mu Burundi zafashe zikwiye asigaye arahimana aho rero ni mugihe ishirahamwe yitamagara y'abantu kwisi OMS rerutse gushira Burundi mu bihugu 9 vya Afrika bititwararika bikwiye ico kiza. Amakuru najanye ni miyamamazo ikibandanya mu gihugu aho baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku musi wa kane aho bari mu ntara ya Kayanza agatongwasa umukandida wa CNL yamenyesheje ko ageze gusezerera politike y'utugwitugwi na nkunzi mugihe umukandida nawe wa cndd FTD bahise nashimiye nawe ategekanya kazoza keza mu bakozi ba leta bageze gukukuruka. Amashirahamwe n'adaharanira inyungu za politika atandukanye aherutse kwandikira urwandiko umunyamabanga mukuru wa ONU amusaba gukurikiranira hafi ikibazo cy'u Burundi na cyane mu bijanye n'iki gihe c'amatora ngwarangwamwo utunenge twinshi kuva mu itunganywa ryayo n'ayandi ni mukanyisasi. Ndasoko ikaze murano makuru leta y'u Burundi ridogegwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kwisi OMS kabiheruka gushira Burundi mu bihugu 9 vya Afrika bititwararika bikwiye kiza ca coronavirus ariko ubutegetsi siko bibona nk'akarorero Petero Nkurunziza yemeza ko ingingo zafashwe zikwiye asigaye arahimana akaba yivuze mu ijambo yashikirije abarundi ku munsi wa kane mu gwimbaza munsi mpuzamakungu hariwe akazi kwigerekerezo rya mbere rusama tumukurikire. Kubijanye n'ikikiza karanda ca corona turasubiye kuremesha no guhumuriza abarundi ingingo zihagije zarafashwe twese dusabwe kuzubaha no kuzubahiriza ibisigaye Imana izotuzigitirira nk'uko yama iturinda ivyago kuva kera none munsi kiganza cayo kiri ku Burundi tubandanye kandi gusenga dusabire abo gisugereje nitumere nka wa wundi ngo amarushwa ari ku wundi nakurazitiro turabaremesheje iki kiza n'imvura izohita. Tukivuga bijanye n'ingwara ya coronavirus mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda imirimo imwe izosubira kugururwa ku munsi wa mbere uza aho harimwo amahoteli uburiro ubuzi bwa leta nabikorera utwabo hamwe no kwiyunguruza ariko hakoreshejwe amabisi gusa amashuri ibibuga by'inkino n'amasengero bizoguma vyugaye mu gihugu ca Tanzania naho ibintu biguma vyunyuka ku munsi wa kane hato abantu bagwaye 152 bose hamwe abazwi ko bamaze kugwara bakaba aramajana 480 harimo 50 bamaze kwitaba Imana leta ikaba yari maze iminsi igera kundwi itamenyesha ingene ico kiza cifashe mu gihugu abatari bake bagatinya ko ibintu bishobora kuba byifashe nabi kurusha. Amakuru tu yabandanye ku munsi ugira kane w'imyamamazo Evariste ndayishimiye umukandida umugambwe cndd FTD yari mu ntara ya Kayanza imwe mu migambi yashimikiye ko arimwo kugwanya ubushomeri no gutegura kazoza keza mu bakozi ba leta bageze gukukuruka kurikira. Hariho abasaza batinya gufata akaruhuko k'izabukuru ngo bo babapfuye baguma bizigitira ngo baziragume bampemba kandi agashahara ukagahembwa ataco wahaye amaboko utungutse mugabo rero nabibonye twaramaze umwanya munini tubiganira dusanga baraziganirije kazoza arico gituma abakukuruke ba leta bazoguma bavugwa ku buntu hanyuma umushahara baronke uwungana caye wababa uwo bahora bahembwa bakiri ku kazi nindazosubira gutinya gutaha abakozi ba leta muzosubira gutinya gukukuruka kandi muzogwa mufise bwa buzima kugira ngo dusigarane abafise inguvu bakora bakimbura mugo umuntu w'imyaka 65 70 yo kwimbura ikigayemwe ucu usanga yisinziririyeko kandi ubu dushaka kucapa kazi tu erega barakoze nabo baragera igihe bakavuga bati turuhuke natwe dufungure umwimbo w'ivyo twarondeye tukiri bato inkono zo kwitwaza ushaje uyica ukibasha
nico gituma rero ugwaruka rushaka kurufasha gutegura inkona zo kwitwaza ashaje hajya n'abakozi ba leta ajya amahera muziganya bahora babahera akababwira ngo mu gifaransa ngo ni cotisation sindaronka ingene mu kirundi vyitwa ngo cotisation nkuko umenga wakotije ahantu ntiwaziganije naganda abwira abakozi ba leta ajya amahera ava ku mishahara numutahe wanyuma muziganije bajya bakora muri ajya amashira hamwe za INSS na za ONPR nabo n'abakozi banyu bajeje gutunganya uyo mitahe mwabahaye mugabo umenga uno munsi n'imfashanyo babahaye kandi yari amahera yanyu ivyo rero bigiye guhinduka kandi rero naganda abwire ivyo ntibiraba abakozi ba leta gusa n'abakora mu yandi mashira hamwe no kubakingira nabo nyene baboneka zoza kabo Uburundi ngo butegerezwa kuzuriza abanyagihugu bose atakurobanura ico nico gihugu agatongwasa yiyemeza kubakira abarundi uwo mukandida w'umugambwe CNL yabivugiye mu ntara ya Kayanza aho yariko ariyamamariza ku munsi wa kane kubwa gatongwasa ngo harageze gusezerera politike y'utugwitugwi na nkunzi ubwambere na mbere murabizi yuko muri CNL dushaka kubaka Burundi bwa bose Uburundi bwa bose si Uburundi bwitiranwa n'umugambwe si Uburundi bwitiranwa n'intara si Uburundi bwitiranwa n'amoko si Uburundi bwitiranwa n'imiryango si Uburundi bwitiranwa n'icarico cyose ni Uburundi gusa Uburundi rero dushaka kubaka ni Uburundi aho umwe wese agira iteka atari Uburundi ushobora kuzira ivyiyumviro atari Uburundi uzizwa ibyo warondeye n'amaboko yawe atari Burundi aho akazi gahabwa bamwe kakimwa abandi amasoko gahabwa bamwe akimwa abandi ingendo mweniyo tubwirizwa kubavanura nayo ubwo Burundi dushaka n'Uburundi butavyara impunzi ahubwo n'Uburundi bwo mwizera bahunze bagataha bose Tukwana n'amakuru twabateguriye agatongwasa rongoye umugambwe CNL asaba bajejwe umutekano muri kino gihe c'imyamamazo kutagira aho bahengamiye igihe cyose abanywanyi biye boshamirana nimbonera kure zigomvye kubabuza uburenganzira bwabo ivyo yabivuze ku munsi wa mbere atanguza imyamamazo imvugo ariko itakiriwe neza n'umuvugizi ubushikiranganje bw'umutekano kuko bwahavuye bwagiriza agatongwasa guhamagarira abanywanyi biwe kugwana inkuru tuyibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavi Vyose vyatanguye ku munsi wa mbere w'imyiyamamazo aho abanywanyi b'umugambwe CNL babura butwatari hake mu nzira bankimba kuja kwakira agatogwasa azobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Ngozi hariho umusore w'umugambwe uri ku butegetsi yoba yaragombye kubuza imoto zariko zunguruza abanywanyi b'umugambwe CNL akazarandika iparati y'imoto yose ireyiga gatwara ugiye mu myiyamamazo ya CNL abanywanyi b'umugambwe CNL ngo boba bahavuye bamukubita agatogwasa niho yahava mu ijambo ryiwe asaba abajejwe umutekano ko igihe cyose ibonera kure yogomba kubuza abanywanyi ba CNL uburenganzira bwabo hama nabo bakanka bakarwana abo bajejwe umutekano bo kwirinda guca bagize ikosa ba CNL gusa banyakuba mujejwe umutekano ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byabo bya propaganda bagashira nako bagakubitana ntimuze muvuge ngo babi n'abaseneri ibi ndabivuze ndavyemanga nivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuza uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ubushikiranganje bw'umutekano ntibwatevye kugira ico buvuze bukeye Petero Karaveri nkurikiye abuvugira yagirije umukuru w'umugambwe CNL kugumura abanywanyi biwe ngo bakubitaho mu yindi migambwe ubwo bushikiranganje bwaboneyeho gusaba umugambwe CNL guhagarika ingendo y'abanywanyi bayo basigaye bifata nk'inyamaswa ku munsi wa mbere gihugururwa ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNL haribonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ushikanganje butera ivyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana ku buryo banyuruje abantu bashika kuri indwi hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko bajije umutekano baratinda baratabara uwo muntu batarashobora kumugandagura mu ijambo ryashizwe n'urongoro umugambwe nyene mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye abanywanyi biwe kugwana
n'abandi banywanyi tumbwira tuticira birarura tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba kuko bajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose biyamamaze mu mahoro n'umutekano. Ibi bintu vyo kwihanira, ibintu vyo kugenda baragwana aho baciye kumwe umenga ni nyamaso, ibintu babihagarike ko batabihagaritse abajije umutekano bari ngaho kugira ngo bavyihagarikire kandi bazobihagarika kandi abavyagirizwa bazofatwa hama bafungwa bakorwa amadose barungikirwe ubutungane. Ntazoze kuvuza amaruru ngo abanywanyi biwanje bariko barabatoteza. Igipolisi kiba kiriko gikora akazi kacu. Iyo mvugo naho yasa n'itera ubwoba umugambwe CNN n'indongozi yawo agatogwasa yabandayije imyamamazo mu buraruko bw'igihugu mu ntara za Kirundo na Kayanza. Kuri uwa kane mu ntara ya Kayanza agatogwasa yasabye abanywanyi biwe kuzocungera umunsi w'amatora ntihagire usubira kubiba amajwi nk'uko vyabaye mu matora yaheze. Yanaboneyeho kumenyesha abajejwe umutekano ko atantambara yifuza na gato mu gihugu. Muze mu bacunge baratwivye 2010 baradusubira ubu hawapimi turikanure ubu rero baramaze kumenya ko tuzobacunga sawa sawa. Bahinduye imvugo mu gutera ubwoba ngo seneri gatsinda ngo inkoho zirasohoka mbone nuko umuvuga w'igipolisi acavango mvuga ngo imvuga ngo ifobetse ngo dushaka kugwana. Nta ntambara dushaka muri kino gihugu, ntayo dushaka. Rero abibesha rangu borasa tuzobatoza intoki. None enda bereke abarundi turi miliyoni 12 we nawe ufise amapete angana gute ntushobora gusumba miliyoni 12. Ayo masasu data worasa magabo yogoherana abandi kubera cabavunye kitabavunye bibaza ngo numucezo. Ico gipolisi cidogera umugambwe CNL kuhungabanya umutekano w'igihugu gisanzwe naco nyene hatari hake cagizwa n'abanywanyi ba CNL gufatanya n'ibonera kure mu kubahohotera babafungira ubusa canke bababoreza igufa. Terigirinda afite umukengurukire biragoye ko abarundi bo kwizera ko amatora ariko arategurwa agiye gutorera inyinshi ibibazo abarundi barimwo bwo kuba amatora arangwa n'utunenge twinshi nk'ibijanye n'itunganywa ryayo biboneka ko umugambi uri ku butegetsi wikwegera ko vyose hamwe n'inzego ziriko zirayatunganya biboneka ko ziriko zikorera umugambwe cndd FTD bishikirizwa n'umushinga manza Dieudonné bashirayisize ku izina ry'amashirahamwe aherutse kurungikira urwandiko umunyabanga mukuru wa ONU amusaba gukurikiranira hafi ikibazo cy'u Burundi. Tega amatwi Dieudonné bashirayisize. Ikintu ca mbere twebwe tubona nuko ibintu vya mbere vyankenegwa bishobora gutuma amatora yizewe atabiriho, kuko haba mu gutegura ico bita fichier electoral, haba mu bintu bijanye n'uburenganzira bw'uko abantu bashobora gushikira abanywanyi, haba ibintu bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru, haba mu bijanye no guhagarikira canke urwego ruzoraba yuko amatora yagenze neza. Ivyo vyose ni ibintu bidakwije ibisabwa kuko cndd yavyihereranije. Muri make rero umugambwe ukeneye ko aya matora iba nk'ikinamico. Si amatora rero nyamatora kuko umugambwe uja waramaze gutegura uko azogenda. Twebwe rero tukavuga tuti nivyo abarundi baranyotewe impinduka, biraboneka ingene baserura kari ku mutima bakagenda ari benshi bakiyamiriza agatotezo bakorerwa, ariko tubona ko amatora yamaze kononekara mu nteguro vyogorana gose ingene hagira ikintu kivamwo atari hamwe abarundi barikanuye gusumba. Ivyo rero twebwe cane rero turaba ku nteguro, tukaraba ingene amatora yategerezwa gutegurwa, itora ategerezwa kuba yateguwe kugira ngo yitwe yuko arimwo umuco, tukabona yuko bidakwiye. Naye handi turazi ko abarundi bababaye, turazi ko abarundi bakeneye impinduka, turazi ko abarundi bashoboye kuronka ingene bashikiriza iciyumviro cabo kikumvigwa, turazi neza yuko boshobora guhindura ibintu, ariko ubwo burenganzira nibwo bimwe, nibwo tuguma dusemerera kugira ngo baronke.
Amadosiye narenga 70 y'abanyuruza amatungo no gukoresha naho amatungo ya leta yarakiriwe mu mugwi udasanzwe ujeje gukurikirana ubunyonyezi bukogwa mu bisata bya leta muri kino gihe c'amatora byamesheje kuri wa kane na Elize Ndayi arongoye uyo mugwi wemerera kandi gukingira no guha agashiruka bute abantu bose bazobaha amakuru mu bijanye n'ubwo busuma bukogwa n'abakozi ba leta kurikira. Amadosiye 18 aramaze gushikira umugwi. Inyuruzwa ry'imiduga ya leta amadosiye 4 aramaze gushikira umugwi. Inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'amakoperative sangwe amadosiye 10 aramaze gushikira umugwi. Igurishwa ry'ibitara vya leta amadosiye 18 yarashikiriye umugwi. Igurishwa canke itangwa rinyuranye n'amategeko y'amatongo ya leta amadosiye 16 yarashikiriye umugwi. Mu bijanye n'amasoko ya leta umugwi umaze kuronka amadosiye 8. Mu gusahura abanyagihugu babagurira ikaba ku giciro kiri munsi y'ico leta yashinze amadosiye 3 yarashikiriye umugwi. Mu gisata c'ubutungane naho amadosiye 5 yaramaze gushikira uwo mugwi. Umugwi rero ukaba uri kuratohoza ayo makuru kugira ushikirize icegeranyo kuri yo. Ariko rero hariho ibisata vy'amakori n'amatagisi ubutare n'agataka hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro umugwi wikeka ko ashobora kuba nahone haberamo kunyuruza canke kuyagira ubutunzi bw'igihugu umugabo akaba atamakuru ahatangwa. Eka no mu bushikiranganje no mu mashirahamwe ya leta amakuru ahatangwa si menshi. Vyongeye ubuho hariho n'ibishasha vyaje ngo twatumwe nabo hejuru canke ngo turi muri systeme. Twagire rero nubundi dusaba bene gihugu babandanye bashikiriza amakuru wo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata vyose canke ubwanyurujwe bugaruzwe. Twagira dusubire duhumuriza bazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe. Mbere gusozera ano makuru tubitse ko bamenyesha makuru bane w'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa gatanu imisi 193 bafunzwe bakaba baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ingana n'umuriyoni umuntu umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubitse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kwigenekerezo rya 22 gitugutu umwaka weze mu ntara ya Bubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigata ariko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Monzezi na Ejide Harerimana bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nano rero cyosozera amakuru twako turashikiza kuri uno munsi wa gatanu fatakanya ndabakengurukire mwese mariko muradukurikira nongera nifuriza abakozi bose umunsi mukuru mwiza na ubutaha.